yes nuko tugende kuyindi akaragasije kame kanyuma mbere guca tuba murongo Yves Real Madrid uno munsi hariho inama y'abarongozi arimo n'umukoca bavuga bati kuko Alonso yaravuze ati nabonye yuko mu gihe atakwitanga birimwo nta bwenge buri kurakoresha atabakinyi bariko bikinira uko bishakiye rero no munsi hari inama rukokoma muri Real Madrid aho Perez na Alonso nabo bafatanije staff yiwe baza kwicara bavuga bati uno munsi turashiraho umurongo ntarengwa wo kuvuga ngo wewe wamukinyiwe nimba ushaka gukurikiza ivyo twe dukeneye ndavuga nk'umugore wa Madrid tubwire ko ushaka kubikora cyangwa udashaka kubikora tumenye ico dukora kuko umuzo wa Xabi Alonso uvuga ngo wasanze hari abashefu benshi usanga Vinicius ivyerekeye ba pressing amwarabibonye mu kurukiro rwa Paris Saint-Germain ivyerekeye kuri Mbappe wapi hageze n'ahantu bitangura kubona yuko bidashimisha uwitwa Bellingham rero no munsi bavyati aba bagabo babiri uno munsi no bavugwa muri Espagne yuko bateye ikibazo muri Real Madrid inama rero giribe bagira baravuga ati wowe Vinicius uremeye yuko Xabi Alonso kubwira ukora uzobikora utabikoze tuzomeye cyo dukora twebwe avyemeye ati ukora icyo dukubwiye nta byo kuvuga ngo umushefu Mbappe uko nyene uno munsi Yves abo bagabo babiri bariko batera ingorane muri Real Madrid umuti mwiza wofatwa kuri abagabiri wowe uyuwe bamwe baravuga bati hogira umwe basacrifice abandi bati nibarabe bafata inkoni ndende ahubwo rero bafashe ngufi bagerageze gukabura kandi abo bakinyi kugira Real Madrid garuke umuti n'uyuwe kuva tumenye Florentino Perez tuhabonye yuko politike yiwe yamye ari ikintu citwa Galacticos gutunga umustare muri equipe sasa aho ambere yahise kiki umustare yatsinda match umustare kabisa y'igikombe umukinyi kuko usubiye inyuma ukaraba equipe zatwaye ibikombe zaba zifise abastare ko musubiye mu myaka ya kera abo ba Pele ba Maradona bashwa goheka equipe mugabo uko imyaka yagiye iragenda ubu bigeze ahantu kubaka equipe yiyumvamwe bumwe ikiyumvamwe kungana hagati yabo agaciro numero 6 afise kangana n'agaciro numero 9 afise bataravye izina ry'uhahagaze ivyo bintu bifasha equipe kurusha kuvuga ngo turafise Vinicius reka tujyame dusinzire turafise Mbappe reka tujyame dusinzire uri kuraraba imigwi twari ibikombe muri kino gihe hajya suko Pep Guardiola kiki yarananiwe kuzokura Messi muri ntuze muri Paris Saint-Germain muri Real Madrid muri Barcelona ngwamuzane muri City suko yarabuze nayo mafaranga suko atari n'umukinya kunda muga wewe yari yaratahuye yuko muri kino gihe equipe nziza ari equipe itagira umustare n'umustar ariyo mugabo abwiyambura kabukura agaca bugupfi muri groupe nka akemera kunywana n'abandi muri iyo groupe ico nico gitsinze nico gitumye tubona imigwi ikomeye iburaya njo cyotuma tubonye Paris Saint-Germain nico Paris Saint-Germain irusha abandi ivuye mu Messi heze nico equipe ya City cyari gitumye iri kuyisonga yubakiye kuri ico ariko ni naco Madrid yari ifise imbere yande yuko mbapaza kuri rya Champions League yejo bundi batwara bari bafise groupe bumva ko bangana bari bafise Vinicius atari yumva nk'umustar akiri mu mwuka wo gukina nka groupe bari bafise uwitwa Jude aje afise yenyota yukuvuga ati ngaha nanje kwandika murundi we urabona yuko nubu iby'ubustare ntumubaze aratigita yegenda kwiruka inyuma y'umupira dokiriya groupe warayibona mwako kantu kukunywana nibyo Madrid yari ifise itwara ama Champions League ya 2022 bafise Karim Benzema nawe yari umukinyi yasinzikajwe no kuba hari ikintu citwa ubustare muri Real Madrid Cristiano na Babale kuko bajya bagaragara nka babiri bamusumba ariko periode yari igeze we yavuga ati ngomba ko ubu mfise kuri exprima ariko kandi kugira ngo ni exprime neza
ndabifashanya naba buriya uzorabe Benzema agihari uyu mwana ibyo atari karakora yarabikora Vinicius kabisa kuko uyu yamubera akarorero sinzi nyimba wibuka match ya 2022 Paris Saint-Germain contre Real Madrid Paris yaratsinze kimwe ku busa hariya i Paris ari kimwe ku busa Mbappe yabashizemo ngaha nyimba wibuka pressing bagiriye hajya apana bagize Benzema niwe yayikoze ya ku mupira Donnarumma bijya bintu Mbappe ntavyo zopfubonya gukoreye urumva muga Benzema kiri yagiye yakora pressing ngaha hagati atumbereye ukabona rikatumande Vinicius ati mfasha hiyo Rodrigo na mfasha hiyo bakubwa yari umu leader mu kibuga muga leader cyane yaba babiri yabafasha ibintu babona ko kabisa bakeneye nayo mpamvu ubona nabo bamukorera hageze ko bari bazi ko ari umupitere nyene udashobora gukekeranya rero football higeze Florentino Perez arakuye kumva kurondera handi amafaranga muga ntiyumve yuko ibi bintu by'ubusara bukeneye Mbappe ntiyarakenewe muri Real Madrid groupe ijanye n'iki gihe uburyo ekipe zikomeramwo bari barabikwije kuko bari batwaye Champions League ibi twita ngo lo collectif bitunze za Paris Madrid bari babifise ukabeza ko bigiye gusambugwa niki niyo presence ya Mbappe Mbappe yaraje aravyica kuko Mbappe yaje mwishusho y'umustare bamuzanye nk'umukinyi galactique umugalactique nawe ari ukuntu abaje muri ya politique yanuze ya Florentino Perez yukuzana umuntu atuma n'amasosiyete asubira kuza ku bwinshi nico bagira kudandaza aza nk'umuntu acuruza mugashobora no gutanga umusaruro mu kibuga ariko Mbappe amaze kuza nawe yarazi yuko ico kintu iyo histoire rega bayizi nawe yashitse yikomporta nk'iki nk'umustar ubajije umufana wa Real Madrid hariyo nk'abana bari kwatwumva ngaba kumva kumengo turasara kubera iki barazi ko Mbappe ategezwa kuba president mu kibuga ariko ibyo rero nawe arabizi niyo mpamvu biriya byose bamusaba guhindura ntavyo abona ko karazi yuko atakintu kiri bumukure mu kibuga kandi n'ikindi cunyura nuko presence yiwiwe Mbappe yabaye mubi erega yakoze akazi abantu bose bishe lo collectif muri buriya buryo babeza ku giti cyabo barababeza ku giti cyabo nyimba wibuka Cristiano aja muri Juve equipe kina demi finale kina za finale ikagirane muka kuva Cristiano aje ntiyasubiye no gushika muri quart de finale muka Cristiano yaba meilleur buteur siko byari bimeze yaba meilleur buteur kuba beza ku katwe kabo iyi Paris yejo bundi siko yari imeze Mbappe yaraseba kubitsinda Messi ni yatsinda nubwo atari mwiza cyane Neymar ni imyaka yose ni yabriya muri Paris ku gatwe kabo byari byiza ariko byica benshi uyu ufite inyani yari muri Paris Fabian Ruiz ni yari kujya none baraba desequilibre bari abagabo barabanemereza wasanga ibi bintu Dembele ari karakora Vicha Varaskeri yakora byuko arega video nabonye kukuntu Vicha yatse umupira Mbappe ariko umwakira he hariya iyo image nzo atera contre attaque twara umupira atera contre attaque rimwe na rimwe ugasanga indike yabikoze neza byarabagiyemo babikora none bamaze gutsinda bitatu match iri kumpera batsinze bine mugabo akazi kabo baguma kuriye byo kuvuga ngo reka tugume imbere turuhuke ntubabaze nabonye aka video ka Dembele na Desire Do barindira umupira harya kuri oya linya nibyo namye nakubwira vairi ya match ku umupira wabiruse ebana baba bagabirije ngo naba athlete rero wari kumbaza ati hazokogwa iki umuti n'uyu umuti ngaha suno mwaka kubibona bazotera umukwara nyene ngo mudahindutse mugabone sindababona bahinduka hajya hazogera igihe bavuge Madrid yarigizobona ko iri mu ruhombo gwo kugenda gutwara ivyo bikombe ariko kandi ukabona ivyo bitsinda abahungu barabitwara ayo mashusho y'ikuba abastare barayafise hazogera igihe bafata ingingo nk'iyo Paris yafashe ati du sacrifice umwe Neymar tuvireho Messi genda Mbappe nawe warusigaye genda
bubakire rero kuri groupe ishobora kuzana ya nyota ishobora gukora groupe Madrid ikeneye mu gihe jewe muri football y'iki gihe abastare barakeneye muri groupe muga umustar atibona muri collectif ntagikenewe muri football y'iki gihe ntacagufasha we yumvire Mbappe n'ibitsindo byo 50 na atsinde Real Madrid groupe asanze ni yindi nyene twa Champions League iyo Madrid yapfuye iki kugira ngo icibambi kuri kandi yarongereje umwiza kubeza yari isanzwe ifise byumvikana yuko ikibazo gikomeye no musi muri Madrid bafise inama wense kuri ya Paris yari ifise Neymar, Mbappe na Messi ukuntu yajura gitabaye nziza kuri iyi Paris ngo nuko ifise abafite inyagusa indabira ifise igeze Desire dufise Barcola ni umupira ugeze yes nuko isa araza aratsinda ibitatu ku buso mu Salzburg araza atsinda Juventus igitsina kimwe ku buso abantu bati bwa bundi Real Madrid ko yagaruka ariko manze ko ati bwa bundi ragiye ukina kado final mu Paris Saint-Germain ibabagira ibisiga irabwira ati subiza hari ya mwebwe no munsi twe niko dutwara i drapo kabisa rero ikiro cyaba tugende ku bintu bimwe biri kubera mu mugwi wa Real Madrid nuko bamwe bati twarabonye ma absence abakinyi bamwe twarabonye yuko hakina abakinyi bagura abandi ariko twumva umukinyi Rodrigo Goes yuko uwo mukinyi bamugura imiryango atari umwe imiryango ibiri yugurura icarimwe kubgawe tubona Aronsa javuga ngo nzomukena namukinishe ariko haciye umwanya twumva ari ivuguruje avuga ati ntawo nkikeneye ejo bundi bamubaje inyuma y'urukiro rwa Paris Saint-Germain acavuga ngo iyi ni decision technique ivyerekeye ivya Rodrigo nivyo nta birebire no bivuga ko uri kurabiraba Yves Rodrigo imyaka yaramaze muri Real Madrid ico yayihaye eske harageze ko Rodrigo asoka ukuraho yobari yerera akoze cyane na erega jewe byose mbona byavuye kuri Rodrigo Rodrigo asaba agaciro nk'akabandi ba Vinicius bamba nk'akabo ariko kandi mu kibuga apropose bidashoboka aravuga ati je ni mu ndeke ndi najewe nkine kuri uriya mwanya wibubaba ico kintu nico ukunda muri Real Madrid kandi ibyo ni bintu atigeze propose rimwe na rimwe uno mwana yatanguye kuba ikibazo urazi ko yatanguye kuba ikibazo no kuri Ancelotti ariko kandi iyo uba muri Real Madrid kiki twarabibonye na ba Cristiano Ronaldo uyu Madrid hariho n'inguvu batokoresha mu kwishurana nawe canke gutangura kuja gushishitira nibo fata inyundo ngo baje kwica kantuze Kardagere akanjegeri okay Madrid bagira icivuga bati naho woba uri Cristiano Ronaldo nta mukinya ruta club ni institution yishiza ahantu ku buryo umukinyi ategerezwa kuyubaha ubwa mbere nayo ikamukorera ibikurikira uyu mwana yakoroganye cyane muri no misi ya nyuma byatangwe kwa Ancelotti kandi wakabikora atari uko aganira akabikora mu buryo bwo kumanifesta yo frustration mu buryo butari bwiza mu buryo butari bwiza je ngirango uribuka ko yatanguye kubura na za match zimwe za ega uyu mwana bihuze na Arda Güler mu minsi ya nyuma ya sezo akina umwanya mwinshi na Ancelotti yatanguye kutamudijera nta makuru meza nkuko wabivuze ntuzenya Alonso yavuze ati decision iri technique mugabo hari bitavugwa mugabo ubona ko bituruka kuri inde kuri uriya muhungu ivyo rero nibiri ivyo bintu ntiyo reisisa muri inde muri Real Madrid ikindi y'ubwoba ni kimwe umukinyi mwamaze kuba ko mutari bubane mwamaze no kubivuga kumucira ku giciro c'ibihumbi c'imiliyoni 100 naho ni kare twatumaze igihe tuvuga 90 mugabo buzabaye zingahe ijana umukinyi uko musohora gute reka tubanze turabe equipe zogura umukinyi w'imiliyoni 100 ni zingahe hari equipe nk'Evrem yego c'est vrai ko rawundi gwa tuzivuge
urumva bamaze kuvuga ni Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ni City ni City ni Arsenal yamurondera nizo za Liverpool zimaze kuyatanga na Chelsea tubanze turabere muri izo tudondaguye ni yahikeneye umukinyi ku buryo yotanga ija nta nimwe kabisa ijana biragoye umukinyi asohotse gutyo umukinyi asohotse muri ubwo buryo kuko azagira igihe Madrid bavuga bati kuko nyimba ari ikintu imitego bategana amaklebe mu kudandaza abakinyi bararaba nawe buriya ekipe izimba ekipe yindi ni mugihe wewe kiki witwa nka Chelsea uteye intambwe ukaja kurondera Nico cyangwa nka kujya Barcelona Nico nuko yashatse gusohoka mu mwaka weze uraze ko ari Barca yatangiye gutera intambwe imurondera ugasanga club iramukeneye voilà icyo kintu nicyo cyambere kizimba amaklebe nuko muri Espagne bose baba bashize amaklose umukeneye ushobora kuyiriha bikaba bihe nibi Arsenal kujya kurondera go kerese bwa turamukeneye baramukeneye abanyene baramukeneye naho bati muraduhaya muduhaya ariko mutanamuduhaye mutaranaye duhaye twe tuzomukoresha nta kibazo ariko tinya club uri kuragenda kurondera umukinyi badakeneye badafitiye umwanya badafise muri plan zabo ugaca ugomba kubazimba iyi ekipe irakwikawusha ikintu reke zava kiba kuri Rodrigo nk'ubu transfer zose zishoboka kuri we zanse azomara sezo yicaye niko mbona jewe mbona kuriya kuduza kiriya giciro ni nko kumukomesha kabisa ni nko kumukomesha bavuga bati turagusha kuri pri tunaniza abakiba kurondera hanyuma wicare niyo monde kuko ubu ibiharuro by'abakinyi bose udafise umwanya wo gukina muri Real Madrid ariko arondera yaja kuburyo umwaka uhera afise tandoje ikwiye umumenyereza wa equipe nationale yiwe akazomwiyumvira kuza kumutwara mu gikombe c'isi arumva n'ikintu cyo kuba rero uriya mwana inyifata rikaragira yayobewe uwakinako yayobewe uwakinako reze ntiyoroshe kabisa ntiyoroshe rero ico ni institution ya Real Madrid ni kibazo rero ubona yuko uyu mukinyi urwego bamwe bati bazobona peut-être les conséquences nyamara kugenda akabriya handi ariko ivyo si kenshi biba ari gihe biba n'igihe bitaba nuko Yves dukwakwanya ko makuru ari menshi tukiri muri Real Madrid nyene kuva ku munsi wa gatatu y'abagabo bagera kuri batatu bahaye ibikombe bitari bikumugwa wa Real Madrid yarangiye ku munsi wa gatatu twabonye ibihe vyiza babayemwo batwara ibikombe bene batwaye bitanu bose ndavuga Toni Kroos Casemiro na Modric ahera kuri 2014 bose bari bahari oya yego Casemiro ntiyarimo Casemiro ajya 2018 Casemiro 2014 yari ahari Casemiro yintroduce na Zidane sinibaza ko 2014 arimo batwaye iriya ntuzi gusa yabaye introduit na Zidane akosoye ivyo Benitez yaramaze gakina kuko Benitez yafata babiri akabashira inyuma ya James Rodriguez Casemiro no kuvuga yuko afise bine bo bafise bitanu birashoboka gusurumva bine anganya n'amaklebe menshi asumba na menshi anasumba menshi cyane Casemiro Toni Kroos Luka Modric niyo yarasigaye ku munsi wa gatatu arasezeye iyo yabo bagabo batwaye ivyo bikombe bimwe byabaye ivyo Toni nawe nyene ntiyarimwe 2014 ahubwo yaje 2014 nyene haje kuko Real Madrid yamuguze avuye gutwara igikombe ca Coupe du Monde ya 2014 no Budagi akaba na Alonso uyu mukocha wu yarashitse yego 2014 niho bamuzana kuko wewe ni ya Bayern urabona rero ndakubwire Casemiro 2014 yarahari kuko yaje 2013 muri Real Madrid 2014 yarahari 2014 yarahari Casemiro rero vyumvikana na Toni Kroos na wene nuko nyene
vyumvikana rero abo bagabo Yves babiri batatu baragiye bose. Uwitwa Modric yasezeye ku munsi wa gatatu ati Madrid mwarakoze twabanye neza imyaka itari mike. Umusaza arabwira ati jewe nimukiye hehe, nimukiye n'ivyo CD 2014 Toni Kroos, ati nimukiye mugwi wa Mila AC ya abemereye kuba abakinira ikigo cy'imyaka igera kuri 2 uyu wa 2025 wa 2026. Yves abo bagabo batatu ivyo bakoze muri Real Madrid uno munsi tubona yuko abo bahasize nta muntu ashobora kuba abigereranya nabo muri kino gihe. Eske ibi ntidushobora kubona isubira inyuma rya Real Madrid biciye kuri izo poste ngendegwa ko zitatu zigiye kuzisubiriza gushika no munsi Toni Kroos yavuze ngo nivyo Madrid ndarayikoreye vyinshi, Madrid iracarondera umukinyi ameze nkanje, atari ko biragoye ko umukinyi ameze nka jewe gushika n'ubu ntibaramurongo. Yaravyivuga na equipe zibafise ntizishobora kubarekura. Uri kurabira aba Madrid gutakaza rero abantu batatu hate kugenda Casemiro mu Toni Kroos sikera ni hirya yejo hama Modric aragiye. Iki kintu ntigishobora gutuma isuri ry'abakinyi ribahanga muri Real Madrid gushika n'ubu no mu myaka iri imbere ryarabahanze deja kuko rega barabigerageje kuko nyimba ubyibuka Toni Kroos na Modric bagihari ndetse na Casemiro batanguye binjiza witwa Kamavinga. Hajya Kamavinga kwaro kumutegura ngo azobe umusubirizi wa bano bahungu. Binjiza uwitwa Chouameni. Abo babiri bari baje bahasanga uwitwa Fede Valverde. Ko Fede introduce na Zidane kera ta akihari. Aba batatu yabaye sheke. Kuko no munsi atari nka Fede Valverde. Nta wundi muntu ubona ko Madrid ifise kurukiza guhagarara muri uriya mwanya agatanga icizere ko mu myaka 5 ifise mediane nziza à l'absence ya Toni Kroos, à l'absence ya Luka Modric par rapport ivyo batanze. Umukinyi rero jewe mbona kumengo wewe ntibagerageje gusubiriza no witwa Casemiro. Kuko aba babiri yaba Kamavinga yaba Chouameni bamukinisha kuri gatandatu. Chouameni bamukinisha gatanu mu ngano box to box. Kandi muri no myaka kiki surtout aba football moderne ahigeze. Itariki 11 z'ukwezi kwindwi 2025 aho umupira ugeze muri no sa. Ikintu bitwa equilibre ya equipe itangwa na nimero 6. Equilibre ya equipe kuko mediane deja colonne vertébrale kabisa sawa. Nimero 6 atanga equilibre ya mediane. Mediane nayo igatanga equilibre ya equipe. Ariko kiki sinzi equipe itagira 6 ivyikina. Raba bagat none turiko tuvuga umwanya ufise Ballon d'Or rega. Uyu mwanya ufise Ballon d'Or muri kino gi. Warabanye ko Rodri agenda byose bigapfa. Muri ntuzenye muri City warabanye ko Thomas Partey abura Arsenal gahindurishije gahungabana yanagaruka bagatsindwa mu kukabona yuko ivyo bahura nababigize yaba possession gucreate amakoze babirushije Paris Saint-Germain yoye nukiza yarabitangiye kabakubitiri wabo bagomba kurondera ibidashoboka baje kuyitsindira wabo. Raba equipe ya Liverpool mediane ya ba Gravenberch. Raba ukuntu batanze stabilité muri iyo mediane. Ariko cusubiza inyuma Liverpool igihe yari itanguye igiye akagufu kari kaheze kaba Fabinho ingwara zari zatanguye muri Liverpool. Vyabakuse ko baja out of bataja muri Champions League ari naco cyatumye Liverpool tuyibura muri Mondial de Club. Iyi turiko turabona iki gihe. Uri kurabibona raba equipe nkande City twayivuze raba Barcelona raba ugaruke kuri Chelsea nyuma yo kubura Ngolo Kante
ingene Chelsea yasubiye inyuma ngene yasubiye inyuma bari ndavuga ati katurabe ko twoza ari umuntu kabisa raba Kayiseda amaze kuza ingene Chelsea akiba neza ikiyimera neza ba Romeo Lavia iyo ba imvune zitaba banga raba Paris Saint-Germain buriya buhungu nukuvuga nimero gatandatu kandi batangoye no gukena gose none nkuno munsi Madrid igiye kurondera gatandatu mwizikeneye nyawe yo mukura agent libre ntuzenya Thomas Partey nawe ubona mu biharuro byabo narimwo umuntu arenze ari kugwa gutyo na Arsenal iki nta Madrid yo muzana gutyo nje bituma ashobora kugenda navuze ndabakibaragoye ushobora kugera ku kinyo imyaka 17 none ngenda kubaza nka Master Antoine ujya yoguha iki dikigarantisa yuko yobiguye myaka 5 vyiza ndakubaze ufise Fede Valverde nka box to box ukagira Jude Bellingham nk'umumeneri numero 10 key player wa Real Madrid iyi mediane sinziza urazi desequilibre ifise nukutagira gatandatu mwiza biba biheze nga wibaza nk'ubu basubiye kuronka nka gatandatu mwiza fati bakigira chance nka Rodri akabuwabo ko Madrid itabisubiye kuronka Casemiro, Toni Kroos na Modric cyane gose muri iki gihe ufise mediane kikitagira gatandatu biba bipfuye kuko nimero gatandatu udafise erega nimero gatandatu mu kumubura kwawe uretse ko havuka desequilibre nyene ya muri mediane muri defense ko arapuye no muri defense ufise nimero zitandatu mwiza simaka no muri defense ugire ba nimero defense ugire abakinyi do classe mondiale kugira Raul Asensio ukagira na ntuzenya beza bakaba beza na Rudiga ejo bundi wibaza ko bazira kuremegwa muri mediane biriya bitsindo bibiri bakinye Rudiga tayangana na Asensio bazize pressing ya Paris Saint-Germain iyo pressing rero nyimba udafise nawe mediane nzize vizana ni magatandatu nawe nyo kwempoza ivyo kuko nimero gatandatu wiki gihe ntagifise role yo gukina kiki yimwe yukuza ngo abe umustopero vyonyene agira na qualite zo gutanguza umupira usohora muri ziriya pressing zantuze z'abadembere ubona urumva wowe uri Raul Asensio ukagira mwiza umupira wamenye ukuntu ahindukira muri bo akarondera ba Jude Bellingham uzorabe Thomas Partey ukuntu yidebruya muri ntuze basali babaraza bakamuha umupira bamuhaye umupira we cyakora ahindukira ngaho ababikora neza izo za pressing yiyempoza kuri zo kana ma intervention agiye muri baba bari attaque exactement aja kuba iyo ni role yiwe de soutien ku muntu cyangwa kuvertira urumva rero kubura nimero gatandatu niyo element buriya bakubwira ngo no kuvuga ngo bafate Ballon d'Or bayihe Rodri baravye Valerio poste sigaye ifise nici fasha equipe igahera icubakirako mu kuba nziza ico kintu bagihaye agaciro cyane kuko barabona ati izo rero ni analyse technique ziri technique cyane ariko ukaja ngaho ukaraba ngo Vini bamuhaye umupira yirutse yateye mu igori sawa ariko bararaba bati City idafise Rodri na Real Madrid idafise Vini bose barazifasha sawa umwe wewe yafashe kuko umwe ni contribution yiwe afashe bigaragara cyane kuko wewe ashira mu igori dire ariko ubuze Rodri byagenze gute igihe bamubuze nivyo mu myaka yahera muri 2010 Espagne kwa Coupe du Monde kocha wabo Del Bosque baramubaza bati ufise equipe nziza nitwibagiye uko 2009 ko Barca yari la meilleure équipe du monde baza muri Coupe du Monde 2010 baterura babakinyi nurazi ko bari bafise Busquets, Iniesta, Xavi bari bafise aba Xabi Alonso yari harumenga bari bafise kuri attaque David Villa, Pedro abakinyi beza rero baramubaza bati abakinyi bose beza wewe mu gihe wosokira umupira w'amaguru nuyihe mukinyi wo kwifuza kuba nkawe uzi umukinyi wabwiye
abandi bari bazi ko yoshobora kuvuga aba David Villa aba Iniesta aba Xavi yababwiye ati jewe mu gihe nosura Imana imaye nka cika umukinyi akiri muto no yisaba ko yompindura mukinyi nka Busquets urakoze cyane unyibukije akararo keza Pep Guardiola bigeze kumubaza bati kiri jambo vuga kuri Busquets yavuze ati iyo uravye Busquets ati iyo uravye urukino ntubona Busquets oya ariko iyo uravye Busquets urabona urukino hey donc ba nimero 6 impamvu kiki baba atanantuzenya bafise atagaciro abantu baha bakorana nico bita mu gifaransa sale boulot akazi kacafuye akazi kacafuye no kuvuga iki akazi kahebwe n'ubuntu wese ariko bataboneka gose kuko baboneka n'abatsinda nabakure ibitsinda abanyegori n'umu defenseur ashobora gukubita tackle nziza nimba abantu bataboneka mu kibuga ni nimero 6 ariko bose travail nyinshi ati iyo uravye urukino ntubona Busquets ariko ugomba kubona urukino uraba Busquets akubwira ati numa ashobora kukwica system de jeu wawe ari umuntu umwe ukayibura akubwira ati n'urya muntu ninduye ibi ahindura ibi ejo bundi Pedri aka Barcelona kavuze ijambo ati jewe iyo burya bwisanzure muhora mubona mfise niko yamba mfise umuntu witwa De Jong inyuma yanje ni kuvuga ni combinaison De Jong nawe ni wa mwanya nyene ati ngira ivyo nshaka kuko mbanzi yuko uyu mupira bawunyatse araho hafi kandi umuntu ashobora kuwuzigama akawusubiza uko narimeze ivyo byageze kuvuga Eden Hazard muri Chelsea ati ntubona ko nzi gucenga nishimira umuntu kana ati je nibere harya nkabanzi yuko nocenga abantu abatanu batandatu uwa gatandatu akanya ku mupira ntabwo bangira kuko mu munota mu bushikiri kanungo ngolo kana yakoze akazi ndabona umupira ushikiri ati ntabwo iryo jambo Hakimi yarivuze hirya yejo beje gukubita Madrid avuga ati impamvu mubona nduga kenshi mbanzi yuko uwitwa Joan Vesi yamaze kuja kunsubirira hari niyo hanavuye n'iciyumviro ca Martinez uri Umumenyereza wa ntuzi wa Portugal ko uri amwe muhungu yo mushira no kuri kabiri twese ndwatangaye gushira kabiri kuri Joan Vesi kabiri gute no meilleur twabonye muri Champions League meilleur twabonye kandi wicaritse ba Semedo nabantuze ba Diogo Jota ba Diogo Dalo Diogo Dalo uyu Hakima kubwa ati ngenda nirekuye kuko mbanzi aho banyakira umupira hose uwitwa Joan Vesi ari hari ako niko kazi kaba nimero 6 basubiza mu buryo ivyamaze kono Couverture ndayiza hiva ati Neves abayibereye harya ama nkasubira inyuma nza nsubira mu mwanya wiwiwe hama tukapera imitano iyi Real Madrid iyi ni experience bafise muri za 2002 2003 bari bubatse equipe y'aba Galacticos uwanyuma yinjiye hariya ni David Beckham kuko Zidane yari ahasanzwe Figo yari yaraja muri Barcelona uwitwa Raul Gonzalez we yari yarahakuriye Ronaldo araza na Beckham acha yiyongera abo bose baja mu kibuga abo bose rero bakanayitwara amafaranga menshi cyane ariko barabastare ku isi barabastare gose abo bose umuntu yabaha equilibre y'ugukina yari witwa Makelele yaraje kubafasha gutwara iri ya Champions League ya 2002 aregera umugabo witwa Florentino Perez ati nyabuna najewe mpemba nk'abandi ndabe akantu wongirira basi keza kanshimisha Florentino Perez aramuraba ati uwitwa Beckham kumutunga
vyabaye ngombwa ko ndi oblige kumuhemba yashaka. Zidane ari anyoblige kumuhemba ayo nshaka. Ronaldo amnyoblira kugirane kumuhemba yashaka kuko bariya baranayinjiza ama Galacticos amazina yonyene Madrid arazica ya Marie kuba ufise ibizina biremereye ari amatorne baja kugira hariya biriya byose abafatanya ibikorwa babiyongera kubera abo araba Makelele ati we profile ufise ni Makelele asuzugura travail ubwo bustare bwiwe asuzugura izina Makelele nk'inyuma y'ikibuga ariko yirengagiza Makelele mu kibuga ko ari we aha equilibre bariya bose Madrid abo banyuma yongereje mu kibuga yariko iviza gutwara desima kuko bari baje gutwara igikombe c'icenda ca Champions League. Makelele Chelsea ramwitorera Mourinho niwe yamwitoreye kiki Makelele urazi mediane yiwe nimero 6 yiwe biratandukanye n'ivyo bakina ubu nawe nyaheruka kuvyisigurira nabonye abibwira Luis Enrique n'umukinyi umengo equipe ifise umupira nta kaza bafise kera kuri Makelele ni yarazi kurenga mediane yahagara imbere ya badesa ihajya ati ahaje ndarindi urugo gwanje ruraha yahagara haje imbere yabo agaha equilibre ba Patrick Vieira imbere yabo mo mpamvu bona no Bufaransa ke bwari bukomeye gose ibaze kugira Makelele gacugiya Vieira imbere yiwe byari ibintu bikomeye. Real Madrid imaze kubura Makelele yagiye mu vyago bimwe bitaba ko Zidane arababwiye ati mukozi kosa baravyanga ati nimba giye mukozi kosa muzokwicuza imyaka myinshi kiki iyo Champions League bagiye kuyironka ize imyaka 12 yumviye kandi bahorana umugwi ubona ko ufise ishusho yuko umugwi mwiza mu mupira nyemba ari ikintu tirenga raba equipe zose zatwaye Champions League zakomeye zaba zifise nimero 6 wa karorero raba Barcelona Champions League zazihura nande na Busquets Busquets yasubirirwa nande na Mascherano gushika Piola amaze kugenda Mascherano bakamuzana inyuma raba imyaka ya Casemiro ni iri mu Champions League zose raba City itwara Champions League nabo ba Rodri bari baraje raba Chelsea itwara Champions League ni presence y'abantu zaye ba Makelele bambe ba Ngolo Kante raba Liverpool giye cyaye ni Fabinho yari mwiza cyane urumva gomba usubira inyuma za Juve zaza zigakina finale zikananirwa gutwara hagati mu kibuga yifise Vidal Pogba na Pirlo umva ko abakinyi beza urumva genda za nuze za Bayern nigiye bazanamwe ba Alonso urumva ariko gasanga Guardiola we introduce aho Philippe Lam azagakina gatandatu canke uyu Kimmich yamuhinduye akamugira uko nabakinyi beza nta equipe ikomera idafise nimero 6 mwiza kumbuje no mu nationale ndondagori izatwaye na mondial iyiheruka ninde ihero gutwara mondial si Argentine ba Rodrigo de Paul ba Enzo Fernandez bakinyi beza urumva iyaheruka ubukurikira yari Ubufaransa bari bufise bande se ba Pogba ba Matuidi ba bantuzenya ba Ngolo Kante na nyine yari Ngolo Kante yararimo dusubi inyuma 2014 era Budagi Budagi bwara bufise bakedira bari bagiye Sami Kedira barafise ba Toni Kroos hagati nantuze na Schweinsteiger Schweinsteiger cha 2010 yarindi 2010 yari Espagne Busquets yari Busquets canke yari Alonso niwe yatangwa mu kibuga Alonso niwe yatangwa Busquets yaragombora ni urumva 2006 yari abantu bari ba Pirlo aba Camoranesi Camoranesi kareka iyi pose uyisuzuguye ariho umukinyi nimero 6 yarakomeye 8 yakina muri AS Roma yitwa gute Raja na Ingolani izina ryatugwa na P mbari Peroto mbari
hagiba yagira muri AS Roma umukinyi mwiza cyane gose rero uva ko bari abakinyi bameze neza uno munsi Real Madrid abakinyi batatu ko basohotse batanze byinshi kirashobora kubikira rero ndabona babiri barabafise habuze umwe kuko ufise Fede Valverde ukagira nuzenya Jude Bellingham none agomba wenga ubwo bwi Arda Güler kongeramwe abo bacuwame nka nimero 8 babuze nimero 6 mwiza babuze nimero 6 mwiza yewe mbona kabisa ibishobora kubatera ikibazo Benitez vyanka wibaza ko byari bimeze gute bafata baba bibiri bakabasubiza inyuma hakakina James Rodriguez Zidane nico yahinduye yafashe James Rodriguez nimero 10 ku mugongo wa Real Madrid amushira hanze introduce Casemiro kigabo gitangwa ko bakorera akazi kikiri cyana kabisa Champions League zitatu zihuta Champions nziza gose kabisa yes nuko yitwa Daniel Dorossi Daniel Dorossi kigabo cy'amanyama menshi gose akina neza gose yes nuko urumva yuko ari kibazo turaraba ingene bamwe basohotse mbega bahari barashobora gutanga bimwe babandi batanga imyaka itari mike murazi yuko kuva 2014 gushika 2017 Zidane higera hindura miliye yiwe bakinye imyaka 3 bataruhuka